Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro sangwa ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abajejwe intwaro bahamagarirwa gufasha kugira rusansuma rw'ibanze rw'abanyagihugu rugende neza. Akamo bategwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kuri uyu wa gatandatu atanguza icese urwo rusansuma. Leta y'u Burundi iriko iraba ingene yohangana n'ingaruka ziturutse kwihindagurika ry'ibihe, vyemezwa na Christian Mubona n'umuyobozi mukuru w'ibidukikije amazi n'isukura mu bushikiranganje bw'ibidukikije. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubaikaze kandi muri ano makuru abajejwe intwaro bahamagarirwa gufasha kugira urusansuma rw'ibanze rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi rwatanguye ku wa 16 muri uku kwezi kwa Myandagaro uno mwaka rugende neza. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabishikirije kuri uyu wa gatandatu atanguza icese ico gikorwa. Martin Teretse amenyesha ko urwo rusansuma ruriko rubera mu ntara zitatu arizo Kirundo, Rumonge hamwe no mu gisagara ca Bujumbura, no kuvuga muri meri ya Bujumbura. Ibikorwa vya rusansuma yibanze byatangwe ku genekerezo rya 16 muri uko kwezi turimwo, kwezi kwa Myandagaro mu mwaka wa 2023, biriko bibera mu ntara arizo igisagara ca Bujumbura, intara ya Kirundo hamwe n'intara ya Rumonge. Mu gisagara ca Bujumbura ivyo bikorwa bikaba biriko birangurirwa muri quartier ya Gikungurira, zone Gihosha, komine Ntahangwa, no muri quartier Rohero iri hagati mu gisagara cyo bita centre ville, hamwe na quartier Kiririvugizo, zone Rohero, komine ya Mukazi. Mu ntara ya Kirundo ibikorwa vya rusasuma yibanze biriko birangurirwa ku mutumba wa Gatare, komine Busoni. Mu ntara Rumonge naho ivyo bikorwa biriko birarangurirwa ku mitumba ya Buyenzi, komine Muhuta na Murambi muri komine ya Rumonge. Irusasuma yibanze rero irahambaye cyane ko ari uburyo bwo gusuzuma ko ibikoresho vyose cyo kimwe n'integuro yose ijanye n'iki gikorwa ko bimeze neza, gutyo ahari agahaze gakosorwa hakiri kare. Narijya iyi rusasuma iriko itunganwa hisunzwe ubuhinga bwa none cyo bita numerisation cyangwa digitalisation. Abajejwe intwaro bose uhereye kuri Buramatari cyangwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura, mustanteri umukuru w'umutumba ikanabashe budo zone cyangwa abashe budo quartier, gushika no kuri nyumba 10, tubasavye kurarika abanyagihugu bajejwe kugira ntihagire uwo irusasuma yibanze irengana. Amashirahamwe y'abakozi ahamagarira umukuru w'igihugu gukemura ikibazo c'abakozi baherutse gukukuruka batagishijwe inama. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa kane, Gilbert Nyawakira arongoye urunani rw'amasendika CSB akaba yasiguye ko abo baheruka gukugwa mu kazi atanumugwi numwe barimwo, haba mu bakozi canke mu bakukuruke. Harabaye muri iyi politike twavuze igenga imishahara, harabaye ngombwa yuko iteko rigenga abakozi risubirwamo. Mu isubirwamo ry'iryo teko rero hari ibintu bimwe byagiye biraboneka. Habonetse yuko muri ivyo bisata by'abaganga n'abarimu bihindurirwa imyaka yo kuja mu zabukuru iva kuri 65 ija ku myaka 60. Ibi byose byakozwe atari uko abo bari muri ivyo bisata bumvikanye n'abaserukira leta, no kuvuga ko byakozwe rero hatisunzwe amasezerano abigisha n'abaganga bari baragiraniye na leta kugira imyaka yo mu zabukuru ibe imyaka 65. Ikibazo rero kihari ni iki: bahinduye iyo myaka ubu buko mwavyumvise abakozi babahindimuriye
kuja mu zabukuru babahindimura batabamenyesheje badakurikije ikiringo gitekanye n'amategeko c'amezi 12 canke amezi 6 babona ikete ryanditswe itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu rivuga yuko bagiye mu zabukuru bahagaritse akazi. Abakozi rero ubu twobitanywe iki? Si abakozi ba leta kandi two kwita yuko bari muri retraite kubera yuko ntibagira ikete ribatwara muri retraite. Abakozi si abakozi n'abantu ataho bari. Abo bakozi kandi bahindimuriwe mu zabukuru hadakurikijwe amategeko bamaze amezi misi ntibariko barahembwa, ukwezi kw'indwi ntibahembwe, ukwezi k'umunani ntibazohembwa amatwi asumira, n'ukwezi kw'icenda amatwi asumira ntibazohembwa. Muri ivyo inkurikizi ica ziboneka n'izihe? Tiretse ko haboneka ubukene mu miryango, nuko n'udufaranga bari barabitse mu bigega byabo badashobora kuza kutubikutsa kubera ko badafise ico baza kwerekana. Yindi nkurikizi nuko amafaranga amadeni bafise mu mabanki ubu atari kwararihwa. Nico gituma amasendika ahurikiye mayo mashami mpuzamasendica hamwe n'andi mashami yo mu buzi basabye ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu yobiraba akarenganura abo bakozi bagiye mu zabukuru hadakurikije amategeko, hadakurikije imyaka yari yarasezeranywe, ubu rero babayeho batagira icepfo ca ruguru, batariko baranahembwa. Uburundi buri mu bihugu bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe vyemezwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije, amazi n'isukura mu bushikiranganji bw'ibidukikije. Christian Nimubona akaba avuga ariko ko leta iriko igerageza kuraba ingene yohangana n'ihingaruka mbi ziturutse kuri iryo hindagurika ry'ibihe. Hari mu nama yo kuraba ibiri mu mugambi w'igihugu wo guhangana n'ivyo yabereye Ingozi kuri uyu wa gatanu. Apollinaire Muzagara yari yahashitse. Ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi harimwo ikena ry'imvura canke ikagwa ari nyinshi gushika aho bitera ikibazo abanyagihugu, mbere bigashika nuko baja mu mahanga kuronderaho basumira kubera iyo mvura weje kwimbura, nkuko bivugwa na Christian Nimubona umuyobozi mukuru ajejwe idukikije, amazi n'isukura. Leta ariko iriko iraraba ingene yohangana n'izo ngaruka mbi biciye mu mugambi w'igihugu wo guhangana n'izo ngaruka ziturutse kuhindagurika ry'ibihe. Yabivuze mu nama yo kwemeza igitabo c'uwo mugambi ca leta yabereye Ingozi, aho abarimwo basabye ko cotosorwa kubera gifise akamaro ku gihugu. Urwaruka rufise impano zitandukanye rukeneye gutegwa intege kugira ruzikoreshe. Nakamo bategwa na Alfred Mugenzi azwi cyane ku izina rya Kigingi, uwasanzwe akora ibikorwa hamwe n'akazi ko gutwenza. Avuga ko rimwe na rimwe hari aho ikibano kibera intambamyi umuntu, bigasaba kubahuka kugira ukoreshe ingabirano Imana yaguhaye. Ko bwiwe ngo urwaruka ni gwiyumvemwo ko rushoboye. Jewe nagomba guhamagarira urwaruka kuko nkunze kubivuga kandi nitanga ko akarorero. Naciye muri byinshi bitandukanye nk'umujene nyene nk'urwaruka rw'u Burundi, hanyuma ariko ngera kubona yuko mbega iyo mpano ivyo bintu abantu bose bambwira ko ntwenza ni kubera ikintu bikoresha. Hanyuma rero ndubahuka, ntibiba vyoroshe muri societe, abantu atawunda turabibona ko kandi n'abarundi n'abantu badakunze cane kuja imbere, bagira bati ntihava maramara, ariko narubahutse. Kubahuka rero simbwiye ngo bose bakore nk'ivyo nkora, ariko umuntu wese arazi ikintu kirurumba muri we, arazi ingabirano Imana yaduhaye, ingabirano zitandukanye. Umujene ahari wese ahaguruke atangure buke buke ico kintu cyose yumva kimurimwo. Ufise kuririmba, ufise kubuzi kudandaza, ufise kubuzi, eka ingabirano Imana itanga ni nyinshi cyane, ariko turafise ukungene entourage, kibano,
hamwe no kutiyemera, sinzi uko no bivuga kwiyemera, bidusubiza hasi bigashaka yuko tugomba gukora ivyo bakuru bacu bakoze, kandi dushobora gukora ivyo umutima wacu ururumbamwo. Nico gituma mpamagarira ugwaruka gufata mu minwe iwo mugisha bakabikora. Ni kuri iyo nkuru duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.